rya 13 Kigarama mwaka wa 2024. Ejo mu gitondo hitezwe ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Gitega na Kayanza ayipima bizoba degrees Celsius 13. Ku mwigamo naho hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi mu ntara za Bujumbura na Kirundo. Mu ntara ya Rumonge hitezwe ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike, na mu zindi ntara zose zigeze igihugu hakaba hitezweyo imvura. Iyo mvura ikazoba irimwo imituragaro mu ntara za Ruyigi na Cankuzo. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara za Bujumbura na Cibitoke ayipima bizoba degrees Celsius 27. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 47 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 6 z'umugoroba. Aha rero ni hagarukiye n'amakuru ategekanya ikirere mwateguye n'ikigo cya Igebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana. Alice Ningabira, je niko ndabashikira.